ndabumva muri bande kumukuza nkiri mutoya mama wanje niwe arakunda kumbwira ngo abamarayika baba mw'ijuru, ariko maze gukura niho naciye menya ko mama wanje aramubesha. gute mama besha gute kubera maze gukura naribaza none niba abamarayika baba mw'ijuru wewe waje hano gukora iki? Shatse kuvuga ko wahuye na marayika nawe? Ikiza nuko n'ikibazo nagitoye. Ariko navyisanzemo nyene ndavyakiye, kumbure ko nabitomboreyemo nkagira amahirwe niba uri marayika aje uzanana mw'ijuru akaba ari jeje nyene twahuye. Misanzwe kuba ndiko ndabikubwira nkuko nawe n'ibindi ari bose yabikubwira, ariko kumenya umutima w'ukuri uri kubikubwira nivyo biba bigoye. Just trust me, unyizere, si nyine gusa bizokuba ukuri. Kuba twicaye hano imbere bishasha cyane kabisa. Manzi mbwire kwanza ahantu habona gute? Cyane ndahabona neza, hasa neza, harasayanga na frame. Urabona ari ikintu cyatumye ndaguhamagara hano mama? Wego mwana ngo naguhamagaye aha ngo nikwicara bisanzwe nyene uko. Narifise ikintu nshaka ko tuvugana uno munsi.
Bwira mwana nje numve. Mama, urabona ubu nahejeje amashure kandi urabona nta bintu byo gukora ubu bihari. Naguhamagaye ngaha kugira ndakubwira yuko mfise umuhungu dukundanye. Umuhungu dukundanye nashaka kuzomukwereka kugira ngo mumenye, naho muzohurira mw'ibarabara uzumwubahe, uzumuramutse nk'umugwe. Sinzi icyo wobivuga ko nawe byumva gute. Ariko ga mwana wanje, none uwo muhungu mukundanye ari ngaha? Urazi je ko nkunda kenshi ntaba ndi mu bundi mba ndi mu bya business. Urabizi ko papa wawe ibintu yasigiye arije bitegetswe kubikurikirana. Yoba ari ngaha kugira tuyage tuvugane, ejo ninamubona ari mu nzira turamukanye mvuga ati uyu n'umuko wanje. Mama, ndabizi ivy'ama business yawe ko bitoroshe kandi ndazi ko bikugora. Nene niyo mpamvu nahisemo ko uno munsi woza tukicara ngaha tukayaga tukavugana nk'umuvyeyi n'umwana, nkakubwira ukuntu bimeze. Ntari ngaha aha turi gusa, ari ngaha mu Burundi. Ari ngaha mu Burundi, ahubwo rero cyari gitumye hanini nshaka ko tuvugana. Urana wo kumwanya kugora, urabizi yuko wama wagiye hanze wa muri muvyi wawe wa muraho. Nashaka ahubwo wowe upanga umwanya ushobora kubona ko ushobora kuronka kugira ngo nzobahuze muvugane, hama mumenyane nyene. Ivyo mwana wanje. Ariko ga mwana wibuke yuko ndafise umuzigo natumye Dubai nturashika muri no minsi. Ariko nibaze muvuganye nko mu minsi 2 canke 3 ukamurondera ukamuzana kugira tuvugane, kuko urazi ko mwana wanje yarakunsigiye bisaba ko ndakuronderera rasi ukaronka ico ufungura. Mu minsi 2 canke 3 uzomubwira aze tubonane mugihe ntazoba aja gutora imizigo yanje. Mama, ego nzomurondera ndamuzana, ariko hari ikintu nyamukuru nashaka ko tuvugana cyatumye hanini ndaguhamagarira ngaha. Urabona zijya ngeso ziwawe, zijya ngeso zawe ufise, urabizi mama namye ndakuba kandi urazi ko nigeze ndakubuza kuja mu byo wishaki. Rero zijya ngeso ufise uze wiyaranje umbabarire, ntuzizane ku muhungu dukundanye. Urazi ko umuko ari umuntu wo kuba. Mama, ndakwinginze ntuzizane kujya muhungu dukundanye, bizogufashije. Nitwa Fisto. Buka nyine haruguru gatoya mu Kamenge. Rero ndabona mwashitse, ndababona turabakiriye, turabanezererewe. Nejo canke hirya yejo karibu muri Sanje ni muhira. Yego Murakoze. None kenti yakutazimanya umushitsi. Uwazi icafata namubonye kuri niraga izuba na Jeko ubona akeneye gufatara amazi.
nagira njemo mbona umengo nshobora gucera niko mwandika nkagenda kumbure n'ibyakunda turashobora kuyaga n'indi abakunze twabishimiye abaye kanze mu munsi neza ndazo kusoma umushikane kushana mama ndati kuko sawa Tanzania hano Tanzania muri wapi? kugira ngo ndakuzane ngaha kwari kugira ngo ndakurinde Ndinda? Good. mama ndibaza nawe uzi kuza ngaha rero hari kuko umutekano wawe kuko kubera ko mama utamuzi nibaza kubwiye muhira byo wabibi kuko ibintu nyuma je ntavyo nzigamo mbona nico gituma shobora bagomba ko niba atabinzigamo nanje ndagukunda rero sinshaka gutakaza mama sinshaka no gutakaza nawe kuvuga mama bimenye ibi bintu yonyica gusa umenye yuko jewe ibintu byo mu mahoteli je ntavyo nkunda bro ntavyo nkunda na gato sinzi rero ko bizokwamuka nibaza ko atari ko bizokwama sawa nta kibazo ntangorane gusa nyine nari mfise amakenga naguma nibaza kubera iki unzanye ngaha ufise muhira ufise utaha sinarigura gushaka kuvyibazako ariko nta kibazo urumva ko bikubangamira birambangamira nyine no muri hoteli ega muri hoteli saha abantu biyubashe nka nawewe nkaciye ndumva hari ico ngomba gukora rero kubera ko ndagukunda sivyo ndibaza sinibaza ko hari n'irindi joro ndindiriye sivyo icyo namaze kubishikamo kuva dore ijoro rindiriye ni jewe namaze kurironka kera ndakunda I love you. love you too much. Allo ndabumva muri bande Shiminde kumukuzi usanga umuntu yari yibeshe nimero nanjye sinzi wande kutishimye kubera ko ariko ambwira ibintu bitumvikana okay nta kibazo ndiko ndabona hasi nahageze gutaha kanje muri dushe noge dusohoke sivyo
urashaka kuza muhira? Ego, hari ikintu ushaka ko tuvugana? Ego. Oya ntabyo kwicara mu kabare. Oya nshaka twicare muhira nyene. Oya kenti yasihari. Kenti yasihari kabisa. Sawa. Uraje none? Sawa. Kentia! Kentia! Yo mwana ari mu bikiga yene. Kentia! Ngo hano. Mama Kentia. Nagomba ndagutume wa muzigo washitse wavuye Dubai. Kuko byari ibintu bifatiriye ngomba nkore. Ndaza gusanga nko masaa 8. Sivyo none mwana? Mama je ivyo kuva ryari ntuma muri ivyo je katavyomenyereye byagenze gute? Nakantu gato akamfatiriye mu masaa 8 cyenda gusangaye gusa ndaguha nimero y'umuntu aza kubigufashamo sivyo? Mama je ivyo ntavyonzi nta n'umunsi numwe ndabijamwe urazi ko tutigira tunajanayo je ivyo ntavyo noshobora. Kentia wowe ugomba kungabira ibi byose ndabikora ku neza yawe. Mama si ukugabira jewe ntavyo noshobora ko sindigira ndabijamwe ivyo bintu. Ndaguha nimero y'umuntu abigufashamo ntugire ikibazo mwana sivyo? Rushavu? Okay. Nimero ndaguhaye ni wahashika ucurondera umuntu wabigufasha. Izina ni ngwiki? Yitwa Eric. Nene kenti kumengura shavu. Mama, so ego gel. Benza kuma telefona dagit. Ego. Na uri mu vyumviro biye. Reka namenye ivyo. Ibintu ntibyari bikwiye kuba. Ega Kentia ndamukunda. N'amakosa nkoze. Ibaze nk'ibintu bigiye hanze. Nende yabitwaye hanze nta muntu nawe. Kanamenye ivyo. Ahantu turi nubwo imbeba yoca ngaha. Yo nyine yashobora kubisohora hanze. Kuko iki cyadukoze n'Imana ntiyocihanganye. Kimwe ngo nawe wafasha. Ubu nyine nanagushimira. Wafashe nyine. Kandi wowe ukoze usohoke hano. Narindi nati. Aho kwingwa nyine. Ndagufasha sohoke hano hantu. Oya. Ahubwo reka namenye ivyo. Ibyo nibikishe. Ibintu bikimbonyeshe. Mama. Ibi nibiki?
Sheri, niki ntakoze bwawe? Niki ntakoze bro? Sheri, niki nakoze? Ndakwinginze umbwire niki nakoze ku bwawe? Niki nakoze ku bwawe? Kenti. Sheri, niki nakoze ku bwawe jewe? Kenti mbabarira. Kenti gukunda sivyo. Uru niko rukundo nkunda. Uru niko rukundo nkunda. Mama. Ndachumana mara ndaba. Mama. Urakoze. Unkoreye ibiga mama. Ibi ni byo unkoreye. Urakoze. Gusa nari ndabizi. Ibi muri ko muragira nari ndabizi. Agakino murimo murakoze. Ndagushimiye. Uranyeretse urukundo icyo nicyo. Kenti.